Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samizi muvyeyi wacu Bikira Maria, Radio Maria Burundi, kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa mbere ukurikira Pentecote. Kuri uyu munsi wa mbere ukurikira Pentecote, kuva mu mwaka wa 2018, Papa Francisco yarasavye Ecclesia yose yivi kagera kwama yibuka ku buryo budasanzwe Bikira Maria nk'umuvyeyi wa Ecclesia. Kuri uyu munsi rero wa mbere turahimbaza Bikira Maria umuvyeyi wa Ecclesia. Uyu munsi mukuru urahambaye na narijya uhuriranye n'ibisomwa bitwereka ikibanza kidasanzwe Bikira Maria afise mu mugambi w'icungurwa ry'abantu no mu buzima bwa Ecclesia, ufatiye kukungene nyene ariho yarari igihe Ecclesia ivuka ku Pentecote muri ya senakuro ya ntimatima ya mbere y'umuryango wa Ecclesia yarigizwe n'abatumwa 12 kumwe n'abandi bigishwa. Aho niho Ecclesia yatanguye icese mu bubasha bwa mutima mweranda, mutima wa Pentecote. Iyo Ecclesia yaritwawe n'uwo mukenyezi muri we, aho tubona igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca mbere ku murongo wa 14, Luka amwerekana atari nk'umukenyezi ari mu bandi bisanzwe, ariko akamuserura, akamusobanura, akamuvuga mw'izina mw'isenakuro ya mbere hafi y'abatumwa, akamwita Maria nyina wa Yezu. Aho nyene niho Ecclesia yarikoraniye igira itanguzwe icese na mutima mweranda. Tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana liturujia dutegekanirije, dusanga ahakurikira mu gisomwa ca mbere. Baraduhitishamwo ibisomwa bibiri, umuntu ashobora gukoresha igisomwa kivuye mu gitabo c'amamuko mu kigabane ca gatatu kuva ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 15 be n'umurongo wa 20, canke nashobora no gukoresha n'igisomwa kivuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Aha kusamirizi twabahitiyemwo iki gisomwa ca kabiri dukura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 14. Izaburi dufasha kwitsa iryo jambo ry'Imana ni Zaburi ya 86. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru nziza mukama wacu Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani mweranda mu kigabane c'19 kuva ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 34. Ehe rero dutege yompi umukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Yezu amaze kurira mu ijuru, abatumwa baciye bagaruka i Yerusalemu bavuye ku gasozi ka Oliveti kari hafi ya Yerusalemu. Bashitseyo bacaburira mu cumba cyo hejuru aho bari basembereye. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Barutelemeo na Matayo, Yakobo mwene Alfeyi, Simoni umuzerote na Yuda mwene Yakobo. Bose bari n'umutima umwe mu gushishikara gusenga hamwe n'abakenyezi nka Maria nyina wa Yezu na bene wabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Urukiza turukesha we ruva ku kuryo kwiwe kweranda. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Umukama yaramenyesheje intara z'amahanga yuko ari wakiza kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango w'Isirayeli. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi iyo uvukagera komera amashu umukama, samiriza akanyamuneza. Zinira umukama akabyino gashasha kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Ivyo dusoma mu nkuru za mukama wacu Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani mweranda ni mu kigabane c'19 kuva ku murongo wa 25
gushika ku murongo wa 34. Iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Maria muka Clopas na Maria Madalena. Yezu rero ngo abone nyina wiwe ahagararanye na wa mwigishwa yakunda, niko kubwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguwo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Maria iwe. Ivyo biheze kubera ko Yezu yarazi ko vyose birangutse, kandi kugira ngo ivyanditswe biranguke, acavuga ati, ndanyotewe. Hari hagakono kuzuye isiki, bashira rero ipama ku nkoni barikoza muri iyo siki bararimuha ngo anunuze. Yezu amaze kunywa nyasiki avuga ati, vyose birarangutse. Araheza ajondamika umutwe aracikana. Kubera ko wari umunsi wo kwitegurira isabato ico gihe nayo ukaba wari umunsi mukuru hambaye, Abayahudi rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe, baheze babakure ko boye kurekera imivyimba ku musaraba ku munsi w'isabato. Abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru. Ari kumwe muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza y'urukiza. Bavukanye ntore z'Imana, nkuko twabizirikanye mu ntango za kino kiyago c'ijambo ry'Imana, guhera mwaka wa 2018 Papa Francisco yadusabye yuko iminsi yose ya mbere ikurikira Pantekoti abakristu muri liturgia turonka karyo ko gusenga no kurinahaza Imana turi kumwe na Bikira Maria nyina we Eklezia, umuvyeyi we Eklezia. Bivuga ko rero kuri uyu wa mbere ko turiko turasenga Imana, dutangarira ubwiza bwayo tuyininahaza, turi kumwe na Bikira Maria umuvyeyi wa Eklezia, umuvyeyi wacu twese. Ibisomo by'ijambo ry'Imana beje kutwereka ingene yari muri iyo myanya ikomakomeye y'insiguro idasanzwe y'ivuka ry'Eklezia, kandi bigaheza ivyo bisonga bikamugaragaza neza ko ari umwe nko mu bafise uruhara rudasanzwe mu biriko biraba muri uyo mwanya. Mu nkuru nziza Yohani aramutweretse ko yarahagaze munsi y'umusaraba, wa mwanya nyene waho Yezu yariko atwibarukira data gushasha igorogota. Wa mwanya yavuze ati vyose birarangiye, kuko vyose abisubije neza mu minwe ya data. Agaheza akahavugira ijambo ry'insiguro ikomeye cyane. Dusomye ku karonka 46 muri no nkuru nziza ngo Yezu abonye iruhande yiwe nyina wiwe ngo na wa mwigishwa yakunda, ngo acabwira nyina wiwe ati, mukenyezi we, nguyu umwana wawe. Acabwira na wa mwigishwa yakunda ati, nguyo nyoko wawe. Aha biratangaje neza ingene uyu mwigishwa akundwa cyane, atawundi yavugwa atari Yohani. Yohana ashimye kutahandika izina ryiwe kugira ngo nawe nk'umwigishwa w'uyu munsi Yezu akunda wakire uwo muvyeyi ahakubwira ati, nguyo nyoko wawe. Ngo Yohani ngo acamujaniwe, ngo wa mwigishwa yakunda cyane acamujaniwe. Uyu munsi nawe ujani wawe Bikira Maria, tumujani wacu mu mihani wacu, mu miryango yacu, mu mibano yacu.
Aro niho dutahurira uburyo budasanzwe ingene Bikira Mariya ari umuvyeyi w'abigishwa bose ba Yezu Kristu, kuko ico gihe Yohani yarahagaze ngaho umwigishwa akundwa cane na Yezu, yaserukira abigishwa bose Yezu akunda kandi nabo bakamukunda, aribo bagize umuryango wiwe, ekleziya yiwe. Ku murongo 34 ngo umusirikari umwe ngo amusogota mu rubavu, haca hisuka amaraso n'amazi. Uko gusogotwa kwa Yezu ku musaraba yamaze gucikana bibaye nk'ibitwibutsa ca gisomwa kindi co mu gitabo c'Amamuko, aho Imana ngo yasuka itiro ryinshi muri Adamu ngo arasinzira, hanyuma ngo imusokoramwo igufa mu rubavu, iheza iriremamwo umukenyezi Eva ngo iramumuzanira. Twibuke kandi yuko Paulo ari wakunze kwita Yezu ngo ni Adamu mushasha, agaheza akagereranya ekleziya nk'umugeni wa Kristu. Abakurambere mu kwemera batari bake baragiye baratahura ko muri ayo mazi n'amaraso vyasesetse biva mu rubavu rwa Yezu rwasogoswe yamaze gucikana ku musaraba, vyamenyesha ingene mu buryo bwihishije ekleziya ya Kristu iri kwiratangura ku musaraba. Nkako isakramentu ry'ibatisimu riseruwe n'insiguro yo mazi ashorotse ava mu rubavu rwa Kristu, hamwe n'isakramentu ry'Ukaristiya riseruwe n'ayo maraso nyene ajava mu rubavu rwa Yezu Kristu yasogoswe. Ayo masakramentu abiri, ibatisimu n'Ukaristiya, nivyo biheza bikarema bigakomeza ekleziya. Nkuko rero tubibona Eva yasokorotse ava mu rubavu rwa Adamu yamaze gusinzira, niko n'ekleziya yasokorotse iva mu rubavu rwa Kristu yasogoswe yamaze gusinzira ku musaraba, yamaze gupfa ku musaraba. Itanguro nyezina ry'ekleziya mu buryo buboneka ryabaye ku munsi wa Pentekoti, ari wo munsi wa mibukiro yivuka koko by'ukuri mu buryo buboneka bw'ekleziya, aho mutima mweranda yasesekarira mu batumwa bagaheza bagahaguruka bakigisha inkuru nziza ya Yezu Kristu yapfuye akazuka. Abakristu ba mbere baba baratanguye kwinjira mu muryango wa ekleziya. Hari muri wa mwanya nyene abigishwa hamwe n'abatumwa bari bagize ya ntimatima ya mbere y'umuryango wa ekleziya, aho bari kumwe na Bikira Mariya. Luka akatwereka yuko Bikira Mariya nyina wa Yezu ariho yarari, nkako aramuserura akamusobanura ku buryo budasanzwe. Aravuga amazina y'abatumwa bose, ariko akavuga ko harimo ngo n'abandi bakenyezi benshi. Mugabo muri abo bakenyezi, muri ico kigwi c'abakenyezi, agasobanura umwe akamuvuga mu buryo budasanzwe mw'izina ryiwe, akagira ati Mariya nyina wa Yezu. Niko yari mu bandi bakenyezi, mugabo arafise irindi teka ridasanzwe ry'uko ari nyina wa Yezu. Nkuko tubizi mu mico y'Abayahudi muri ico gihe abakenyezi ntibari bafise ikibanza gikomeye cane, ariko Luka kerekana yuko muri uyo muryango wa mbere w'ekleziya baha iteka n'ikibanza kidasanzwe nyina wa Yezu, ari naho amusobanura akamuvuga ukwiwe muri ico kigwi kindi kinini c'abakenyezi bose bari ngaho. Mutima mweranda yari yaramutwikiriye igihe yasama mu mbanyi yiwe Yezu Kristu, niwe kandaza kw'ipentekoti muri yo senakuro ya mbere, aho tubona n'ubundi umuvyeyi Bikira Mariya ari hari, agaheza akaba ari kumwe n'abigishwa. Mutima mweranda akaza akabatwikira, ekleziya igatangura, uwo muvyeyi ari hari Mutima mweranda kuko yamye ari kumwe na Bikira Mariya, kamenga Bikira Mariya ariko arafasha abo bandi bigishwa kumwakira, kumusanganira aho mw'isenakuro, aho bari mu gisabisho, kugira ngo n'ubundi umubiri wa Kristu ariwo ekleziya utangure kurya umubiri wa Kristu watanguye mu mbanyi muvyeyi wacu Bikira Mariya mu bubasha bwa Mutima mweranda. Ekleziya rero igira intango zayo mu buryo buboneka, kumwe n'uyo muvyeyi asanzwe ari nyina wa Yezu. Bikira Mariya Yezu akamushikiriza abigishwa akunda, ni nyina wa Kristu asanzwe ari umutwe wa ekleziya, ariko kandi ni nyina wa Kristu wese, umutwe n'umubiri, agacaba nyina w'umubiri w'umwana wiwe Yezu Kristu. Uwo mubiri wa Yezu Kristu ariwo ekleziya, n'umuvyeyi wa ekleziya, uwo muryango w'abigishwa ba Yezu Kristu. Yezu Kristu adahengeshanya kuguma yitangira mu nkuka y'Ukaristiya. Ni naho rero
Papa Francisco adutumirira kwifatanya na Bikira Mariya nk'umuvyeyi wa Eklezia ku minsi ya mbere ya Pentekoti kugira ngo adutahuze dufashanye gutahura neza ubuvyeyi bw'uyo muvyeyi bugaragara muri Eklezia isanzwe nayo ari umuvyeyi wacu twese, ngo dushobore gutahura rero neza ubuvyeyi bwa Eklezia bugaragazwa n'ubwo buvyeyi bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya yatwibarukiye umukiza Yezu Kristu. Gutyo rero mu kuguma tunywanye n'umuvyeyi wa Yezu bikatuvyarira kunywana neza na Eklezia, bikatuvyarira kuguma twugurukiye igikorwa ca mutima mweranda. Niko Pentekoti yarayirangiye, ariko Yezu akaduha nyina wiwe kugira ngo uyo muvyeyi yamadufasha kumenya kwakira no kugamburuka mutima w'Imana. Umunsi mukuru wa Pentekoti, umunsi mukuru kuza kwa mutima mweranda urarenganye, ariko mutima mweranda agumana natwe. Ese twogumana neza n'uyo muvyeyi akaza araduhamagara ko mutima mweranda akaza araturera adufasha kumenya kumva neza mutima mweranda no kumugamburukira muri vyose. Aho niho dushobora rero kuguma turabigishwa n'abatumwa b'ukuri ba Yezu, abamushingira intahe nk'abigishwa kunda. Bikira Mariya mawe muvyeyi wa Eklezia, ngwino wame hagati yacu, mubemera bose ngwino uhore mu buzima bwanje, uhore mu buzima bwacu, ngudufashe kwama turimbura neza, dusobanura neza ijwi rya mutima mweranda, udufashe kwama tumugamburukira muri vyose, ngo dushingire intahe Yezu Kristo yapfuye akazuka, tubashe kwama ivyamwa vyiza bimushimisha. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda. Amen.